Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. None mu by'ukuri ninde yatumye igitoro kibura mu Burundi? Amakuru adushikira aravuga ko ibintu bitoroshe mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Murazi ko mu mwaka wa 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje imbere y'abanyagihugu akavuga ko Generali Arengiyome Bunyoni ariwe utuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yavuze ko Bunyoni yakoze ibishoboka byose kugira ngo ahagarike igitoro, amaze abarundi bajye mu mihabarabara bamagane Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ingorane bazaba barimo ry'ibura ry'igitoro. Perezida Evariste Ndayishimiye icyo gihe yatangarije abarundi ko igitoro agiye kukifatira mu minwe, kandi avuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gitoro kiboneke mu gihugu c'u Burundi. Icyatangaje abatari bake nuko kugeza ubu ngubu nyuma y'uko apfunze Bunyoni akanamuhagarika amabanga agakurikizaho kumupfunga, igitoro aho kugira ngo kiboneke cyashye cibura burundu. Benshi bati ni umujinya w'abakunzi ba Bunyoni bahise bagihagarika burundu kuko barusha Perezida Evariste Ndayishimiye. Abandi bati Perezida Evariste Ndayishimiye yahenze bikomeye abarundi, ababwira ko ingorane bari bafise icyo gihe zakomokaga ku mushiranganje wa mbere Generali Arengiyome Bunyoni. Abandi bati Perezida Evariste Ndayishimiye yibereye mu rudandazwa rukomeye cyane, igitoro cyagakwiye kuba kiriko kiraboneka ariko aragishora hanze y'igihugu muri Kongo. Ibibazo ni byinshi mu gihugu c'u Burundi. Umurwa umwe uravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahenze abarundi, mu gihe abandi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze ahenda abarundi, ahubwo ko ibyo yavugaga ari ukuri, ahubwo ko abashigikiye Generali Arengiyome Bunyoni bagomeje kumusumbya imbaraga, akaba ariyo mpamvu ibintu byabuze mu gihugu c'u Burundi kandi ibisata nka byose bikaba bigeze ku mpfiro. Benshi bati n'igihugu c'u Burundi CNDD-FDD yaramaze kugishyingura. Amakuru adushikira nuko mu mugambwe uri ku butegetsi harimo imirwi ibiri ikomeye cyane, hakaba umurwi ushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe hari undi murwi nawo uhambaye kandi utoroshye unarusha ingufu uwo ushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, uvuga ko ugizwe n'abari mu irage ry'Umisi Petero Nkurunziza, akaba ari nabo bashigikiye uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. None iti ibintu byifashe gute mu mugambwe uri ku butegetsi? Amakuru adushikira aravuga ko abashaka ko Bunyoni apfungurwa bakoze igishoboka cyose kugira ngo bananize ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze abarundi babone ko Bunyoni yarenganaga, kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo bawotse igitutu Perezida Evariste Ndayishimiye apfungure Bunyoni. Amakuru adushikira aravuga ko imirwi Ndayishimiye yohereje kureba uko ibintu bimeze yose yaje amubwira ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko Bunyoni yapfungurwa. None byifashe gute ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no ku ruhande rw'abashigikiye Generali Arengiyome Bunyoni? Ibintu ntibyoroshe na gatoya, intambara irabandanya kandi iragumya kurenganya abarundi bato bato, kuko ibicocoro by'umugambwe byo birafise amahera menshi cyane kandi birafise n'imibereho. Niyo n'icyo gitoro kibonetse bo barakibona, ariko abarundi bato bato nibo baharenganira. Abashigikiye Generali Arengiyome Bunyoni bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bacafuze ishusho y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, babanje guhagarika ibisata nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi n'igitoro kirimo. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba ariko ararwana nabo kugira ngo abatsinde, ariko bikaba byaramunaniye. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ntago ari gukorera ineza y'abanyagihugu, kuko ibintu byagatunze abanyagihugu benshi ubu ngubu byose ariko arabyegera ko, aho amakuru adushikira avuga ko ari kugura amapariseri hanze y'igihugu za Canada, Australia ndetse n'ibihugu bitandukanye bya Buraya,
benshi bakemeza ko ariho amafaranga ari kujya. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye igisigaye ni ukumukura ku butegetsi, ariko benshi bakemeza ko agomba gukurwa ku butegetsi agahita apfungwa, mu gihe abari ku ruhande rwe babona ko agomba kuva ku butegetsi ariko akagirwa umushikiranganji w'uburimyi. Ayo nyine akaba ariyo makuru ariko aradushikira. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize byerekana ko mu gihugu cy'u Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane. Wowe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri umuyoboro wa YouTube Shamatsiko TV, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. None by'ukuri ninde yatumye igitoro kibura mu gihugu cy'u Burundi? Nyakanga 2022 Perezida Ndayishimiye yemeje ko akarwi kakorana n'umushikiranganji wa mbere General Arengiyome Bunyoni ariko katembeje igihugu mu kunyegeza amafaranga y'amarundi be n'amafaranga mvamakungu. Perezida Ndayishimiye yemeje kandi ko amashirahamwe akorana na Bunyoni ariyo yatumye igitoro kibura mu Burundi. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yavuze ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko gitazosubira kubura. Perezida Ndayishimiye yashinze ishirahamwe Regideso kurangura ibitoro. Regideso ikorana na shirahamwe Prestige rivugwa ko ryegukira Angeline Ndayishimiye. Prestige yasigaye iyorora amafaranga mvamakungu muri BRB uko yishakiye. None ibintu aho gutora umuti byahise byunyuka ku rugero rukomeye cyane. Amakuru adushikira akavuga ko Angeline Ndayishimiye yarebye kuntu ibihangange byasamiye Perezida Ndayishimiye agahitamo gufata icyo gitoro akagishora muri Kongo kugira ngo yironkere amafaranga, amaze nibabona basumbirijwe bomoke bate igihugu. Mu mwaka wa 2024 ndamukiza 2024 Generali Ndirakobuca Gervais we ikibazo yagishize kuri Perezida Nkurunziza. Gervais Ndirakobuca yemeza ko ibura ry'amafaranga mvamakungu ari ingaruka mbi z'igihano Uburundi bwafatiwe muri 2015. Ibyo bihano byafashwe kubera amabi ubutegetsi bwa Nkurunziza bwakoreye abiyamirije ikiringo ca gatatu. Iyi nyushanda ya Ndirakobuca yaratangaje abatari bake, kandi benshi babona ko nyine na leta ubwayo yatanguye kwemera amakosa yakoze, kuko Ndirakobuca ari mu bakoze amabi akomeye cyane mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Biratangaje kandi biraryoshe kubona ariwe uza ku mwanya wa mbere muri leta wemanga ku mugaragaro ko icyo kiringo cyakweze amabi mu gihugu. Umuti uzoca hehe? Hageze gutanga umuti, inyishu z'abategetsi zica ziyobera abarundi. Inyishu ya Perezida Ndayishimiye yarasenzwe kwifatira mu ntoki igitoro, kugishiranga Regideso, kugiha Prestige umukenyezi wiwe, gushiraho ishirahamwe rishasha rijejwe igitoro, byose nta nyishu byazanye. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Vilandi Kuriyo we abona umuti mu matoni y'amavoka azoshorwa hanze mu myaka 5 iri imbere. Gervais Ndirakobuca yari yaje aziko ikibazo cy'igitoro azoca cyitwararika kigatora umuti. Niko gutangara asanze ijambo riri kwa Angeline Ndayishimiye. Ndirakobuca aca aranuma. Ubu naho avuga ko inyishu azoca mu gusubira gutera ikawa hanyuma igashorwa hanze. Aho bizaba ryari? Ibibazo urumva ko ari byinshi mu gihugu cy'u Burundi, ariko abategetsi ntago babihurizako. Kubahuka guhangana n'ikibazo. Gervais Ndirakobuca aravuze ukuri kukomeye ko ingorane zose zavuye ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza cakweze ibihano. Aho bigorera Ndirakobuca nuko atavuga nuko n'umuti uzoca ubwa mbere mu guheza injyane zose zatewe n'ikiringo ca gatatu, maze ibihano bigahera neza. Kwicarana n'abarundi bahunze gutunganya ikiganiro c'ukuri hagati y'abashimiranye kuva muri 2015, guhagarika kwica, kunyuruza, gupfunga abiyamirije ikiringo ca gatatu, gusubizanyaho societe civile yigenga n'ubwigenge bw'amenyeshamakuru, gutahukana impunzi, gutunganya amatora meza, biri mu bintu byohindura ibintu byinshi mu gihugu c'u Burundi. Inyishu za Ndirakobuca na Ndikuriyo zimeze nk'umuntu yobona umurwayi wa malariya atanguye kuvuga ibitaruranye, bakaca bihutira kurondera umuganga w'indwara zo mu mutwe aho kuja kuzana umuti wa malariya. Icateye ibihano kirazwi, ntiharonderwe umuti wa politike ujanye n'injyane za politiki ziriko zirahamba Uburundi mu bisata byose by'igihugu.
benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro kandi bakemeza ko byose byagizwemwo uruhara n'ubutegetsi buri mu gihugu c'u Burundi, ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budatwarira bose, ubutegetsi bushaka gukorera ikibi abarundi. Mu bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye haravugwamo na Prime Niyongabo utwaye ingabo z'u Burundi. Se koko nibyo? Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kumwongera amabanga, benshi bati ibyo bariko baravuga ntago ari ukuri. General Prime Niyongabo ntago ari mu bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abandi ku rundi ruhande bakavuga ati General Prime Niyongabo arabandanya gukora ibikorwa bikomeye cyane byerekana ko ashobora kuba ari ku ruhande rw'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kugeza ubu General Prime Niyongabo niwe mukuru w'igisirikare c'u Burundi amaze umwanya munini cyane muri ayo mabanga. Nta wundi yari bwamare imyaka 12 muri ayo mabanga. Uyu mukurikira ni General Major Thomas Ndabemeye yabaye muri ayo mabanga imyaka 9 kuva muri 1967 gushika mu mwaka w'1976. Hari abavuga ko atari byiza na gato ko umukuru w'igisirikare amara umwanya munini cyane mu mabanga kubera agitwara nk'umurima wiwe, narirya ari urwego rukoresha amafaranga menshi cyane. Muri kino gihe General Niyombare afatwa nk'umwe mu batunzi ba mbere mu Burundi, mu gihe byinshi mu byo adandaza binafatanye n'ibikorwa by'igisirikare. Biravugwa ko igisirikare coba kigurira imiti muri farumasi za Prime Niyongabo, ko microfinance yiwe ifise uko ikorana n'igisirikare, ko aherutse gushiraho iyindi microfinance yitwa iy'abasirikare bato ariko umutahe wayo ukaba ahanini uwa Prime Niyongabo. N'uwitwara akaba umusirikare yahoze ajejwe umutekano wiwe. Prime Niyongabo avuga ko yoba ari we arekuriwe kurangura inzoga yitwa Skol ikorerwa mu Rwanda, mbere akabandanya ayinjiza no muri kino gihe Burundi buvuga ko bwugaye imbibi buhana n'u Rwanda. Prime Niyongabo yaravuzwe cyane mu bijanye n'ubusuma bwahora mu mishahara y'abasoda be no mu biture bijanye n'abasoda barongekwa mu bikorwa byo hanze y'igihugu. General Prime Niyongabo azwi nk'umwe mu basirikare bacuditse na Perezida Ndayishimiye, ariko mu by'ukuri sibyo. Mu mwaka uheze haravuzwe ibihuha byinshi bijanye n'ikurwa rya Prime Niyongabo, hanavugwa n'amazina y'abashobora kumusubirira, ariko kugeza ubu aboneka ko ari ntayegayezwa kuko arafise imbaraga nyinshi cyane. Abagerageje gutembagaza ubutegetsi kwa 13 kwezi kwa gatanu 2015 bavuze ko mu gambi bawuteguranye na General Prime Niyongabo yari umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare be na General Potsie Gaciye ubwenge yari umushikiranganji wo kwivuna abanzi. Ibintu byaba byaravanganye hageze kumvikana urongora igihugu. Prime Niyongabo ntiyashoboye kwemera ko igihugu gitwarwa na General Major Godefroid Niyombare yafata nk'umukeba wiwe. Prime Niyongabo yoba atakazoza yari kuba afise mu gihugu gitwarwa na Niyombare, mbe n'inyungu ziwe z'ubutunzi yabona ko zishobora kubangamirwa bikomeye mu gihe atabubasha ari kuba agifise ku gisirikare. Ni gutyo yahisemwo kubwira byose Perezida Nkurunziza, nawe amuhemba kuguma mu mabanga no kuduzwa amapeti mu mwanya ukugeza ku ipeti rya nyuma rishoboka mu gisirikare c'u Burundi. Ibi byose birerekana neza ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi bidahumuriza, kandi bikerekana ko ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.